Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV, mwiriwe bwake bivanye naho muherereye. Hama uno munsi tukaba twagendeye umukozi w'Imana akaba n'umuririmbyi, reka tumuhe akanya ashobore kutubwira amazina yiwe kugira ngo tuyage twamaze kumenyana twese. Ego murakoze cyane, nitwa Nduwayo Kevin, kandi ndabakunda cyane. Ego turakoze cyane, hama murakoze ko twakiriye aho musanze muba, turabashimiye. Ego murakoze. Ego hama Nduwayo Kevin, mbega n'umukozi baje kutubwira ko umukozi w'Imana, muga benshi tubazi nk'abaririmbyi, tubazi muririmba. Mbega Nduwayo Kevin, ubuto bwiwe bwari bumeze gute? Mbega yarakunda kuririmba? Ego ndi umukozi w'Imana muri cyo gisata cyo kuririmba. Twatanguriye muri Eglise Emmanuel yo mu Bwiza. Ego niho abavyeyi banje basengera, wa mama niho yasengera, ariko papa wewe yari yamaze kwitaba Imana ndi muto cyane. Abavyeyi bambwira yuko narise 2 mois ou bien 2 ans sinibuka neza. Ariko kubwa mama na bibi twita tate, ego basengera muri Emmanuel yo mu Bwiza, nanje ntangura kubakurikira nja muri Sunday school yaho. Ariko mu nyuma yaho navuye nja mu Rwanda, ego aho muto wa papa yaba nawe papa muto. Hama canisanga mbaye mu mizirima, kubera bo baraba mizirima. Ubuzima burabandanya. Hama murakoze cyane. Hama tumubona Kevin aririmba, umva twebwe two tukubona warakuze, ego kandi ukijijwe. Mbega urashobora kudushingira inahe y'agakiza kawe? Mbega Kevin ni gute yakijijwe? Mushama kine nabivuze ko nakurikira mama, nakurikira bibi, aba oncle twabana bose bari bakijijwe. Ariko ikintu catumye jewe ivy'agakiza ndabihapwa cyane ni igihe habaye ikintu iwacu. Ego umuntu yaragwaye cyane, igihe kinini yaragwaye cyane. Numva nto muvuga kuri ekran kubera tutaravugana, nitwabona nazava mu byati waramvuze. ego aragwara gose ku buryo bari baramutwaye ahantu hatandukanye kumuvuza, byaranse ku buryo bigeze no kumutwara mu baganga, abaganga bandi. Hama umunsi umwe umukozi w'Imana arahaca muhira. ego Kwa kundi nyine abakozi b'Imana barengana bavuga ubutumwa mu rugo ku rundi. Ahaciye rero aramubona. Ubundi ntibakunda no kumuzana muri salo, kuma ari mu cumba y'ugaranye. Mu nyuma atangura gusenga, arabisaba bibi ati ndashobora kumusengera. Twari ngaho turi bato. Atangura kumusengera, aramusengera, umuntu yikubita hasi, ibintu bitangura kuvuga tutazi. Ati ni y'amafilimi ico gihe yaragezweho y'Abanigerien. ego Twarabibona bya bindi bibaye live muhira. Ubwo nyene yamaze kwikubita hasi atakaza ubwenge. Nyene birasezera, akundi mubibona mu eglise. Aca arikangura avuga ati Hasani yari jewe ico gihe. ego Ama turabibona nyine turatangara. Wa mupapa aca aratwigisha, aravuga ivya Yesu. ego Avuze ivya Yesu rero ico gihe Yesu ntangura kumwiyumvirako, kwiyumvira kubwo bushobozi bw'iryo zina. Ntangura kuza ndasenga buke. Haciye igihe, hari igihe kimwe nigeze kuba turyamye. ego Ubwo no kw'ishure hari umuntu yakunda kutwigisha ivya Yesu. Nibuka nari ndyamye nabo twari turyamanye, ibintu biramfata mw'ijoro ntazi ivyo ari vyo. Numva
zirabaye kare sindiko ndahema, ndatabaza mama, ndatabaza abavukanyi muri jewe, ariko ntibikunde ko nijwi risohoka. Yego. Canimvira, canibuka ja Yesu, nibuka wa mupapa twigisha, nibuka ivyo kw'ishure abagenzi bacu bavuga, nibuka uko gucokozanya nyine uponda uvuga Yesu nabi, ariko muri iyo situation numva ndibukijwe Yesu. Ndahamagara iryo zina, mpamagaye gusa ntarana shikana neza kuvyumvira gusa, mu vyumviro iryo zina ndarihamagaye, ubwo nyene birandekura. Kuva uyo munsi nacivuga nti ifoko murikira Yesu. Ico gihe rero nafashe decision yo gukurikira Kristo, yo gusubira mu vy'agakiza, ndasubira kandi mu gikorwa c'Imana nari narahevye kera. Yego. Imana ibayezagire cyane. Ndumva ari témoignage nini ya kandi isubushobozi cyane. Hama Kevin, mbega byaciye bibandanya gute? Ico gihe naciye ninjira muri korali nyine ndakubwira muri Eglise Emmanuel, ako wowe kubera yari korali narakunda cyane style ya louange adoration. Ego. Style ya umukozi w'Imana Apotre Apollinaire, ariko kandi narakunda umurongozi wacu Willy Wizeye. Nkakunda Eglise Vivante cyane, narakunda kugenda muri louange mercredi. Yego. Nicara inyuma nkakunda cyane ingene batazira, nkumva ndabikunze, nkumva kijya kibanza combera. Yego. Nkabisengera umutima, nkabandanya nigizo ndirimbo, ariko kandi nkisuzugura kubera nabona umengo simbikwiriye bivanye n'ubuzima narimwo ico gihe, ariko nkabona abantu bari imbere uko bameze. Yego. Nkabati wapi hajya ahantu vraiment ni neema ya Mungu tu. Ariko nabandanje ndabisengera ndanavyizereye. Yego. Ndanavyizereye igihe kimwe nja kubisaba. Umurongozi yarari ico gihe arandaba kweri nge nari imeze vraiment nari kabi, nari imeze ukuntu tukuntu. Yego. Nibaza ko bojewe sinzi muri we ivyo yibajije, ariko nabonye umengo arandavye arako ntakwiriye. Niko jewe navyumviriye. Yego. Arambwira ati aha hantu api wowe genda ubanze gukore travaye, ariko wowe ngaha ubanze ubirindi. Nabo sinacitse intege, narabandanije nigizo ndirimbo. Yego. Abafite agakarne indirimbo ntazi nkayandika, ntaziga. Mu nyuma ncanifatanya n'umugwi wa 3 in 1. 3 in 1 irongowe na Patrick, ico gihe na Nasibu yararimwo. Ntangura kwiga 3e voix yaho, kuva namenyereye vya korali. Mbona umengo zifisindi nzira, ntangura kuvyigisha. Ubwo ko nashaka gukorera muri Vivante. Numva kandi barahamagaye naho ndagenda ndagira iyo test, irakunda ndamenya. Ubu nahise ubwoba bwinshi, nazi ko ari test ibintu byo kwandika, ibintu by'umuziki, bati nta muziki nta wigiye, ari ubuntu bw'Imana tu. Yego. Biracamo rero ndarengana. Nibuka n'itariki batwakiriye ku yari tariki 14 kwezi kwa kabiri muri 2006. Yego. Muri Vivante akaba ariho rero mwakiriye umwami Yesu, nibo bababatije. Ni muri Emmanuel. Okay, muri Emmanuel. Muri Emmanuel. Yego. Nabatijwe niho nigiye bya mbere. Ariko muri Vivante nahagiye nkwezwe na louange adoration. Guhimbaza no gutazira. Yego. Ikintu numva nkunze cyane. None Kevin niryari Kevin yamenye yuko mbega ndafise ingabire yo kuririmba? Byari bimeze gute? Wararirimba ukumva ufise ijwi ryiza, byari bimeze gute kumenya yuko ego ndafise ingabire yo kuririmba? Byari bimeze gute? Naragize amahirwe yo gukurira mu muryango w'abaririmbyi. Mama yararirimba, petite sœur wa mama
nawe yararirimba, na Gramere ariwe tate nawe yararirimba muri korali y'abamama. Ego. Ukura rero ubona abantu nk'abo ubyisangamwo. Ego. Byisangamwo, ndibuka Mama Dogo cyane cyane niwe yakunda kunyigisha. Kanyigisha turirimbo kuri Emmanuel hariho system ico gihe bandika agapapuro. Ego. Bakandika agapapuro ngo hari umuntu ashaka gushima Imana mu buryo bwo kuririmba. Ico gihe nari muto, uyo Mama Dogo akanyigisha indirimbo, akaba ari anandika, akandika izina ryanje, nkumva barampamagaye muri eglise, gaca nsinyara ati ya ndirimbo twize ejo genda iririmbe. Hama nkagenda nkaririmba, abantu bakaryoherwa, bagahezagirwa, bakanampezagira. Ko niko byace bibandanya, ndamenya yuko cyukuri ndi umuririmbyi, kuko n'igihe naririmba byarafashe, ukabona yuko ari ikintu cyukira hari mu message Imana ikurakora, ikuratanga mu bantu bayo. Ego. Murakoze cyane. Hama gute Kevin yahisemwo kuririmba Carrière Solo? Ko turumva yuko waririmba mu ma eglise, waririmba mu ma chorale, mbega vya Carrière Solo vyaciye biza gute? Umaze kuja muri eglise iteye imbere, ifise ahantu igeze, ukagira burabirako nawe uragira indoto. Yego, nakubwiye yuko ico gihe umurongozi w'ico gihe yari Willy. Yego. Ari ukungene rero yabikora. By'ukuri ukamuraba ukaryoherwa, ukumva uti nanje ndashaka kugera aho hantu. Yego. Uko niko byancemwo. Nibuka indirimbo ya mbere nanditse, indirimbo yitwa Mu Kibanza, hari muri 2007. Nuba ko nari ninjiye muri 2006. Yego. 2007 pastor ariko aratanga ijambo ry'umwaka ico gihe. Niho iyo ndirimbo yaje. Yego. Ndayandika, nayise Mu Kibanza, numva ko ndi mu kibanza canje kweli. Kandi ico gihe hari muri 2007 ijambo ry'umwaka ryari ijambo ryo kuba mu kibanza cawe. Ndabati nukuri ahandi mu kibanza canje muri Kristo. Gatonya ndavuga n'intahe muri iyo ndirimbo, vuga nti nibutse aho yankuye, ivyo bintera kumushima. Ego. Iri muri YouTube iyo ndirimbo, naragize n'aka video nkiri agahungu gatonya, imyaka 10 na. Ego, nico gihe numvise ko ndi mu kibanza canje. Ego. Nibaza ko ari byo bambajije. Ego, nari nakubajije icyagusunitse kurimba Carrière Solo. Bireje kumbwira yuko wari ufise umurongozi w'icitegerezo cawe. Ego. Hama gushika ubu Kevin amaze gusohora indirimbo zingahe? Nari nakoze album indirimbo 8. Ego. Ariko hari izindi zitatu nakoze mu nyuma. Zose hamwe zashobora kuba zigera kuri 15 gutyo zimaze gusohoka. Ariko hari n'izindi zigiye gusohoka vuba. Ego. Tuzitege. Ego, nari kuri YouTube yawe nariko ndaba indirimbo. Gusa nabonye umenga hariho ama audio. Kweri ki Kevin ataduha ama video, ni kubera iki? Ubundi narakunda kugira ama video kera. Uto turirimbo mvuga album, tu video. Ariko nyine twari tu video tubona ko ari twa kera. Tumeze nyine turi hasi. Rero harageze igihe numva ko nokora video nziza. Ego. Nziza, aya ma live record agezweho. Ati kandi ndire kangume kandike kuguma nihuta nkoro tuntu duto. Ego. Umva kuko umuntu agenda akura mu ijambo ry'Imana, kuko umuntu agenda amenya Imana, niko no kwizera kuduga. Ego. Gatutangura kubona ibindi bintu. Ego. Biri hejuru. Ego. Kandi rero kuvyizerera suko bica biza ubwo nyene. Uravyizerera ukarindira igihe c'Imana. Naragize rero ama audio gusa kugira ngo message ndonse sindayigumizemo. Ego. Hari igihe ndirimbiza ukumva kweri ko woyisohora uko imeze kose, ariko abantu bumva ico Imana ashize ku mutima wawe. Naca ndazikura nkacangira ama lyrics. Ego. Hari indirimbo yahezagiye abantu cane n'ikiriko irabikora.
yitwa Samuragwa. Ego. Naragize video yayo vuba izosohoka muri event yari yateguwe n'umukozi w'Imana dukorana. Ego. Rero iyo indoto zanje zari ma video ameze nkuko. Igihe rero kirageze. Hari n'izindi zigiye gusohoka cyane. Ego tuzitege cyane ego. Ndazi uko abantu benshi tuzi tumuzi Keve wo muri Vivante. Ego ahama tubwira watubwiye témoignage yawe aho Imana yagukuye ukungene wakijijwe naho ugeze ubu mu gikorwa c'Imana. Mbega dutera inkuru gato, mbega umunsi wa mbere Keve yinjira muri studio, umunsi wa mbere utanguye gusohora indirimbo winjiye muri studio byari bimeze gute? Umunsi wa mbere ndabibuka ko umunsi wa mbere hariho studio yitwa Alpha, bamita Alpha System. Yarafise studio y'ibintu byo gukotesha ama CD n'amakaseti, nanje narigize kubikoramo. Rero hari umugenzi yaje muhira avuga ati ngo Alpha hariho studio yuguruye shasha kandi akora atanga promotion, ashaka kubanza kugira ama promotion, ego gufasha abantu kugira ngo bahamenyere ku mafaranga makenya. Hama nese dufaranga duke vraiment. Ego candajayo giyeyo turavugana chama programme. Ariko kubera nari maze kuja muri studio ahandi fasha abandi, uyo munsi wari umunsi w'indirimbo yiwanje. Ntivyanteye ubwoba cyane, ariko urumva ko akantu nyene kuko ni vyiwanje karimwo akantu kubwoba gato. Umunsi nibuka ndatangura ndakora n'uwitwa Adomix niwe twakoranye. Ego nca ndahamagara abantu baramfasha backing, witwa Esther n'ubu turacaririmbana na John yarashizemo 3e voix aramfasha, ariko ndibuka iyo ndirimbo sinayikunze. Ego numva umengo ndirimba nabi, ibyanjye nticyafubitse nane ko ndirivye numva ko ariko iyo ndirimbo ndayanga. Ego ariko mugenzi wanje twabana carayitanga muri radio Ivyizigiro. Iyo ndirimbo rero itangura gusamirana, abantu batangura kuyikunda. Numva abantu baranterefona ati tunakusikia nabati igabira bya bintu nivyo bya bintu sawa. Mu nyuma ntangura kuyikunda nanje. Ego nigihe yakozwe na video yayo n'umugenzi yaravuye gufilma kuri mariage, yacambira ati ya ndirimbo yawe none gute ndayikorere ko kamera ndayifise ngaha hanze Switzerland. Turakora na video ibintu nyene vy'Imana Imana icinzira ibintu birikora. Ego hama mu gatondo nariko ndumviriza indirimbo Samuragwa, indirimbo nziza cyane nk'amajambo meza cyane. Mbega Samuragwa niwe wayanditse? Ya ndirimbo nje naranditse. Ego hama tubwire inspiration yavuye hehe? Ya ndirimbo ukungene yaje, hariho umugenzi wacu yitwa Aime. Aime nibigira n'ubu arakunda gutanga amajambo y'Imana, n'umukozi w'Imana nubaha kandi nkunda. Yarigeze kudushingira intahe kandi nanje naramubona, twaba ahantu hamwe imisite mu bwiza, ubona umuntu atarakizwa, mubona akinywa inzoga, mubona akiri umupagani. Umunsi umwe duhurira muri eglise dukorera Imana, twese dufise aho Imana yadukuye. Rero hageze igihe ategura urubanza rw'ubukwe, ndavyibuka hari muri dote yiwe. Ego ndamubona ingene aberewe, Imana yamuhezagiye umudamu mwiza. Numva nibutse intahe yiwe rero igeze kudushingira. Ego atubwira ingene bari ko baranywa n'abagenzi biwe babiri, hama baca umwe bose bagiriye hamwe muri Petit Besoin. Bagarutse umwe acaranywa akarawuri kiwe. Ego ubwo nyene acarafatwa n'ibintu, ariko yemwe yari bwanywe. Ego baca bamutwara kwa muganga aracikana. Hama Aime we arakira. Ego Imana iramuzigama. Ndamubona rero ari haga imbere
yashajije asa neza. Ego. Couple rero ya mbere iciraza numva iyo ndirimbo iramanutse muri jewe ivuga ngo yabanye nanje mu bihe bikomeye anzigamira mu buntu bwiwe. Ico gihe sinari bwanamumenye urukundo rwiwe rusanga aho narindi. Ntangazwa n'urukundo rw'Imana rushobora kuzigama umuntu no mu gihe ataramwakira. Ego. Uyu mugenzi nibuka ingene yazigamye ataramenya Imana. Ndabati ko kumba Imana ariko imubikira ivyiza nk'ibi. Iyo couple rero iciraza n'irya refrain yanyibagije imibabaro ama mahoro n'umunezero. Yangize umwana mu rugo muri we Gisamurago. Iyo couple ya mbere rero ko yaje ntangura kukaririmba ntandi ko ndakaririmba numva naje karampezagiye naje ntangura kwibuka aho Imana nkuye nkibuka aho ngeze no kuri ndavuga nti ni Imana. Couple ya kabiri mugabo yoyo yaje kubganje. Ego. Warakijijwe uvuye kwitwa Asani Imana ikagwa izina rishashe ukitwa Kevin. Umwasi ntanezererwa nico kintu kibaye. Haraje ibitero ebana kabisa bikomeye byashaka kunkura mu gakiza. Intege nke ngira ibibazo pe hirya no hino ariko Imana irangira neza mbandanya kuyigumako sinigeze ndekura. Narasenze ndapfukama ndaririra Imana iramfata. Nibuka umunsi nari kuri eglise ndihaga inyuma ndiko ndaririra Imana senga nyine nari maze kudendebukirwa numva yuko nanabivamo. Umumama umwe araza we yaragiye ngo gusuma niko yashingiye yaragiye gusuma kuri Kotebu. Ego. Yumva ijwi rimubwira ati genda uvugane na Kevin. Acara kati imodoka aragaruka asanga inyuma arankorako arambwira ati ngo je nari ngiye gusuma. Imana imbwira ngo nze tuvugane. Ego. ngo hari ikibazo Imana yambwiye ndakubaze ngo mbe niwimuka uzuba wimukanye iki. Numva kabisa Imana ivuganye nanje. Ego. Ca ndatekereza ndamubwira nti ukuri ni Imana. Cyo genda vyuka carampezagira carabandanya aragenda. Iyo couple rero iciraza muri ivyo bindi ko ndasenga. Kuko nyuma yaho narasubiye kandi kunaga ndasubira mu bikorwa ndasubira gukorera Imana ntahura imbabazi z'Imana mu rundi rwego. Niyo couple rero yacize bati je ndibuka neza aho yankuye. Ego. Ndibuka imbabazi nagiriwe. Hari igihe Imana igukorera ikintu kuvuga ati mbega iki nari nkikwiriye ukubura ko kirenze gose kirarengeye kabisa. Nuko byagenze Imana arangiriye ubuntu. Ndavuga nti aho ngeze ni imbabazi z'Imana. Ico gituma ndirimba Ebeneza na nubu uhoraho aracadutabara. Ego. Abashaka kwiraba boja kuri YouTube ni Kevin Duwayo. Ego kuri YouTube bwabo amasanamu yayo ariko arategurwa. Kuri YouTube hariho ama lyrics iriko ariko vuba naragize amasanamu meza gose. Ego. Niza sohoka ngira tuzozibona. Ego. Hama ni yasohoka tuzobamenyesha. Tuzobamenyesha. Ahamo dushaka kutubwire umaze gukorera gospel mu Burundi gihe kirekire cyane. Mbega gospel mu Burundi ubu uyibona gute? Ni bon biriko biraza. Ego. Ubu ni ça vraiment sico kimwe nico gihe giheze. Ubu ni gihe gihe cyayimeze neza. Gusa uko igihe kigenda kiduga niko bino bigenda biduga. Ubu hariho ikintu kidasanzwe turashimiye abariko barabikora neza bari imbere abakozi b'Imana ko barazikora indirimbo no kuri mu Burundi hariho ingabire nyinshi. Hariho abapeti baririmba hariho n'aba grand frère baririmba. No kuri Imana iratugira neza. Ego. Umva hariho intambwe tumaze gutera. Ego. Imana ishimwe. Hama shaka yuko utanga impanuro ku baririmbyi muri rusange abaririmbyi impimbaza-Mana muri rusange nihe mpanuro wobaha kuri uno mwanya?
abarinzi bagenzi banje aho muri hose ikintu numva no baterera ku vyo mufise nuko icambere mu kwihangana nkuko warumbajije ngo umuziki w'Uburundi ugeze ahantu heza ariko inguvu nyinshi usanga ari umuririmbyi ariko arazikora asanga arakoresheje uburyo bwiwe asanga ni bwinshi ariko yandi bimaze gusohoka ntayagarura ntibiza kugaruka benshi baca badendebukirwa rimwe bakabivamwo canke bakadendebukirwa nyene kuko ntaco bariko bararonka na cane iyo winjiye muri ico kintu muri uko gukora ufise ico witeze ukakibura utegereza kudendebukirwa rero nobahanura yuko twoba natwagura ubwami bw'Imana mu kwandika indirimbo zo guhimbaza Imana no kwitazira ibindi uhora arabikora Imana ihemba neza twari dufise umurongozi yakunda kuvuga ngo Mungu akulaki deni Imana n'iryideni ico urikura biba mu rukundo Imana ihemba neza Imana ihemba neza nukuri babandanye bakora babandanye bitanga igihe kizogera Imana ihagurutse umuntu canke abantu kugira ngo igikorwa c'Imana kibandanye neza murakoze cyane hama hariho akabazo murangira umva Kevin Duwayo turamuzi yuko ari muri Vivante umva arafise ishengero abarizwamo ariko murangira ikibazo kenshi ari gihe ura n'umuririmbyi mimbazamana arimba kahezuru ugasanga nafise ahantu abarizwa ukamusanga mu mafishe baramwamaga mu mashengero atandukanye muga ntitumenye uyu muririmbyi ahantu abarizwa sinzi yuko wotanga impanuro kuri ico kintu canke wowe ukivuga kwiki kuri ico ni ikintu gikomeye cane gikomeye cane kabisa kandi no gushimira igituma nakimbajije kugira aho ubarizwa kugira abavyeyi ni ikintu ciza cane ni ikintu ciza kandi gishobora gutuma umuririmbyi atera imbere jewe uno munsi n'ukuri ndashima Imana aho ngeze kandi ndahageze kuko nihanganye Imana aranshoboje no kwihangana n'ubuntu ni ubuntu bw'Imana hari igihe abaririmbyi tuba dufise ukungene tumeze amaraso ashushe umva nyene umurongozi wawe ariko arakubwira ibintu utari kuratahura kandi uri umuntu nyene abantu bamaze kukubwira kuri watari bariko baraguhamagara hirya no hino hari n'abandi bampamagaye na jewe n'ukuri hari abantu bashoboye kunganiriza shobora kubavuga n'ukuri narasenze Imana narabajije Imana Imana irambwira urumva ko yarungitse n'umuntu ati wewe wimuke woba wimukanye iki kufise umururazi kufise ibikomere nivyo uzoba utwaye ahandi rero kwihangana kumvira uburongozi biragushikana ahantu heza cane bikatuma ukura nobahanura vraiment abo bantu batekanye bumvira uburongozi baganirize umurongozi wabo n'ukuri biraheza bikagenda neza ukagera ahantu kure cane naho wowe utiyumvira ko woshika ariko ugumye ugenda hirya no hino biragusubiza inyuma kuko iyo uri ahantu mu kibanza hari ahantu uba ugeze ariko usohotse ukaja mu kindi utangura azero rero urumva ico kiri mu bintu bisubiza inyuma umuririmbyi ariko wihanganye ukahaguma kiretse Imana yonyine ikubwiye ati genda kandi bikagenda mu rutonde umurongozi ukamubarira ukamusezera neza ari Imana ariko ari ibintu nyene bya wewe gusa kubera amarongo canke yakwemereye ibi uragiye nukuri uri kurisubiza inyuma no hanura abarinzi bagenzi banje uko botekana aho Imana bahamagariye batekane bumvira uburongozi bazoshika kuri murakoze cyane hama Keva ni nuwahe muririmbyi w'icitegerezo cawe nababariye yuko igihe ninjiye mu mugwi
wa Eglise Vivante ego nahasanze Willy Uwizeye ego niwe nakunda kureberaho cyane mm. ariko nari nsanzwe ndamukunda Apollinaire Apotre Apollinaire ego Imana twubana nese ndamukunda mm. indirimbo ziwe ego rero nivyo novuga ego ndabakunda arinzi bacu ego hama nk'ugwaruka nka jeunesse hariho abazora bakino kiganiro batandukanye nk'ugwaruka yumva ashaka gukorera Imana biciye mu guhimbaza no gutazira ya niyihe impanuro wo muha ya nk'umujene yifuza gukorera Imana mu buryo bwo guhimbaza muri ubwo buryo ukoreramo mbega ni giki wo mutekera canke niye impanuro wo muha nakivuzeho gatonya ariko kandagisubiremwo ndagishimiki ego umuririmbyi mugenzi wanje canke uri kwaraza ego yo shira imbere igikorwa c'Imana ico yahamagariwe ntashira imbere inyongera ijambo ry'Imana avuga ngo turondere ubwami no kugororoka ibindi bizoza ariko abaririmbyi batari bake si bose kenshi usanga birukira izo nyongera bakazikibanza no muhanura yuko yokorera Imana ego Imana nayo izomenya kwizobigenza kugira ngo imushikane mu byo yifuza ego ya hama Kevin mu myaka 5 iri imbere mbega Kevin yibona hehe watubwiye yuko turindira ibikorwa ya ibikorwa vyiza bigiye kuza mbega Kevin umva umuntu abafise ukwizera kw'ibintu ego mbega Kevin yibona hehe hari indirimbo nyinshi tuko turategura gukora jewe nshaka nibone ahantu izo ndirimbo ziriko zirazana benshi muri Kristo ico kintu nifuza yuko vraiment abantu izo ndirimbo zibakura ahantu zibashikana ahandi ryari naruvisi ntaye indirimbo nandi zivuga ngo Bwana najua nasi ntaye umuntu ariko arayumviriza ari mu bitaro yaracitse intege arayumva ngo arakorora musozi aravuga mu ndimi sura kandi arabaduka bamuzima iri atakaje ibyumviro ni indirimbo nandi zivuga ngo Bwana najua anajua nyakati nanditse mu Giswahili nazo arazi ibihe ndiko ndacamwo mutima wanje ntucika intege dataragukunda yarayumvise intaye nkizo zirafasha ziradutera intege mu gikorwa tuba turakora mu ndirimbo Imana yabashize mu mitima yacu iyo twumvise yuko ziriko zirakora mu bana bayo mu vyaremwe mu bantu b'Imana ibyo biraheza rero bigatuma imitima yacu inezerwa bati ibyo twakoze ntivyijanye rero icifuzo canje nuko benshi bahindukira Kristo benshi bamenya irino banga ryo guhimbaza no gutazira kuri shaka nibone mu rundi rwego rwo kubona ivyo bikorwa biko birakorwa mu bera b'Imana ego murakoze cyane hama twiteguye ko Imana izobakoresha ibikomeye aho imbere ego hama mu guheraheza ikiganiro cacu twagiranye twashaka tubahe umwanya tuba tuvuga ati ngo akajambo kanyuma ico wifuza kuvuga ico ukeneye kuvuga ego akajambo kanyuma ko gusozera nishimye no gushima Imana kandi nshimira umuryango wanje nshimira Eglise Vivante nshimira na Madame Emeline n'umurongozi yaje mu nyuma ya Willy no kuri uyo mudamu yambereye umugisha muri kikwa canje cyo guhimbaza no gutazira umuntu amaze kukwizera akaguha micro yo gukora uyo si umuntu asanzwe ndamushimiye ahari Imana imuhezagire ikindi nohanura abagenzi banje kugumako nibarekure uko bimeze kose bagumeko bagume ku gicaniro uhoraho agira neza amen ego reka tubashimire muri ako kanya twagiranye nuko watwakiriye
ego turabashimiye. Murakoze cyane nanje ingene mwanyumviriye. Imana ibahe umugisha. Amen. Hama kadushimire n'abakunzi ba Burundi Gospel TV aho muri hose. Imana ibandanye ibahezagira ibagirira neza. Shalom shalom.